imeze gutya. Piscine? Wow! Urakoze mwana. Merci chérie. Oh, uraryoshe. Ndanezerewe rimwe bitavuga. Ko Imana ikuzi. Ndizera ko nibikurikira byose bizagenda neza. Ndagukunda kandi nzakwereka. Niko umugabo ubwo wasubira urabera. Ubwoba mugabo. Tuze kuzogenda neza. Cyane. Kandi lisasiere no gushimira Imana. Bose. Niko. Kagora. Tuma inzoga tuba byose umunsi mukuru. Hey, c'est toi le patron de En tout cas, il nous sert vite. Allez, comme ça. Oui, Dad. C'est ça, non, c'est ça. C'est mercredi, c'est la semaine prochaine. Ah, ça. Ça. Donc, il y a une date déjà. Oh, il y a un truc pour qu'il y ait. Ça va. Oui, Dada est où que tu sois dans la météo? Oh, Josh. On va aller voir. Parece. Izuba ryaguciye, izuba riraho hanze. Irasa. Naho nakagendeye. Sinabwabona papa dukorera ikintu nk'iki. Ushika navuga ku materiel nk'uko. Nukuri kw'Imana mpaye 30,000 atarenga ntarenguke. Nje kongereza ngo ngure ivyo ntaragura. Je rakirimbara nagira ngo ni blague. None wamusigura ingene wayakoresheje abe yaguhaye. Naramusiguriye wamenga ndiko ndivugana. Yaciye ambwira mwe vya wa muhungu ngo wa mugabo yandonke. Ngo aza mu presenter ngo kwa gatatu. Oya. Finale rero. Washaka cha tugira mariage po. Sa. Aha. Erega hewe papa ngira baramurotse. Wumva ivyo ntari normal. Reka shaka kumuroga. Ikibi kimuzuyemo ntazi iyo caje kizana. Voilà. Niho mubwiye ntibaramurotse. Wowe wumva ivyo bintu byo byatanguye uko nyene akumva abana biwe bubaho nabi komse. Oya. Ndarenze. Jones gandana mukwepa se ngishaka nuko tuvugana byinshi aranduhisha mu mutwe. Nk'ubwonyene yabatanze natari ngaho. Bazi ko atarubanza rwari kuba. Nanje rero kugira nze ndicungeye zotsumira abagenzi bake baba. Abanza babwira ko nzofita pritare barindira amaso here mu nzira. Ngale chanzi. Tanze na zonkikata. Ashara ryohewe yabonye ko ndusoma ndira. Ego. Ariko rero dada ndakubariye. Ndagusatse. Ibyo byuko papa zo gupresent umuntu akaramuka bigi. Uzokine comment mwereke yuko byose ari sawa. Asha tuzoca dusigara twiga uburyo tuzobigenza apa. Je nzokwereka baje uzomumarira ati merci papa.
twumvikane yewe mbere nk'abaganira tugira amahoro n'ubumenyi budasanzwe mu rugo kwa Nayubu no mu Burundi bwose. Icyambere na mbere nagomba gushimira Imana yo mwijuru kuko icyatumye dukoranira ngaha niyo yagikoze bwa mbere. Hama bwa kabiri nagomba gushimira kandi uyu mwigeme wanje yiteye iteka akaritera urugo rwa Nayubu akaritera n'igihugu cyose. Tunagomba gushimira mwese mwavuye hirya no hino mukaza kudufasha runo rubanza. Nkuko mwabibonye hajya twari turi, mwabonye yuko umwigeme wanje ari umwigeme aciye ubwenge cyane gose. Nagomba mumfashe tumukomera amashi. Hanyuma rero twagomba nk'abavyeyi bamwibarutse kumwifuriza ko yotera imbere cyane, agatera imbere agaca agira maîtrise, hanyuma agaca agira na doctor. Turifuza ko yodutera ibindi teka umuvyeyi yifuriza umwana kuko hariho intambwe ya mbere hariho n'iya kabiri, amashuri ameze nk'ayarangira, yoca twereka ikindi gikorwa. Hanyuma ntarinze kurandira nagomba ndabashimire cyane, abanda bifurije kunezerwa muri runo rugo no kuryoherwa. Hanyuma namwe ntihagira ugira urubanza ko ruzoba rumeze ko azodutumire kandi tuzomwitaba. Abandangije kandi nongera gushimira umwigeme wanje yakoze ibitangaza uyu munsi, agasoma kino gitabo mubona gikomeye cyane, n'abigisha bagishimye. Hama Imana ibahezagire. Tugire Kristo kandi nanjye mpagurutse ngaho kugira ngo ngaragaze akanyamuneza k'uyu munsi. Kuri uno munsi Imana yanteye iteka arangiza amashuri. Shimira n'uwo wese yitanze kugira ngo uyu munsi tuwushikeho. Bwa mbere rero ndashimiye Imana iyo yanzigamye kuva nkivuka gushika kuri uyu munsi tukagafata diplome ya kaminuza. Ashimira abavyeyi bambaye hafi akaba kakoze kugira ngo nige nongere nshike kuri uno munsi ndangije amashuri yanjye ya kaminuza. Kuri mama na papa ndabashimiye rwose, aco nababuranye ico nabuze nico mutari mufise, ndabishimiye cyane. Ashimira inshuti bambaye hafi bakantera intege kugira ngo mbandanye mfise ishaka. Abavukanye bambaye hafi batandiye umutima kugira ngo imboroko zari ziri mu mutwe ntiziveyo, nabo nyene ndabashimiye koko nansya ndabishimiye n'ukuri kuba tuvukana. Hanyuma nk'uko papa yabivuze, ndifuza nanje gutera iyindi ntambwe, Imana ibinshoboje nkabandanya. Rero ndabashimiye namwe ibyo mwashoboye kuza kwifatikanya natwe mugaheba ibyo mwari murimo mukaza kugira ngo bisangire akanyamuneza. Mwakoze cyane, musome musubire mubandanye mujye kuvana natwe. Murakoze. Tugire Kristo. Dada ure n'umuntu akubwira yitwa Fred. Ubona nda muntu twageze guhura muri bire amaze ko muri abagenzi. Ashana. Okay. Rero ni sawa ko mwari musanze muzinanye. Je numva ari byiza cyane. Rero Fred ni umwana mwiza cyane byo. Ni umuhungu mwiza, ni umuhungu akora, vraiment ari très sérieux. No kuri Fred ni umwana mwiza gose. Hama rero ko sanze mwari munzinanye, jewe ndasimbiye mu nzu gatoya, cyamusigara muravugana ndagarutse.
Urakoze cyane mbwa. Merci. Yego. Dada. Ndaryohewe no gusubira kubonana nawe, kuganira nawe. Encore ko umunsi uri special kuri wewe. Encore félicitations. Merci. None wowe kuri twa jeune kuri papa mwamenyanye ngo muri abagenzi bigenze bite? En fait, papa wawe duhurira cyane mu bintu by'amafera. Sinzi kamaze kubikubarira yakeneye ibintu Dubai acha tumajeho. Kandi so mercredi nari kuja ku Dubai kuzana ibintu vyiwe ariko byaciye bihurirana n'urubanza rwawe cyangwa si ngira nzoca ngenda la semaine prochaine. Kandi ko ufise umwanya ngira twojana ukavisita Dubai kubera uhejije abashuri. Okay. Mbe wambwiye ngo hajya nagusanze shagiye nuko dandaritse. Hama ibyo gutembera no kuri bo ntiharagera tuzovugana hanyu. Ego. Nta kibazo ndagutahura. Ngiye tuzosuja mu bintu byo gukosora ibitabo n'ibiki ndagutahura. Mugabo hariho n'ibindi byinshi nkora. Byinshi ngira avec le temps ngira uzobibona. Yego hanyuma ndaryohewe no gusura kuyaga nawe. Papa wawe nari namusavye yuko yoduhuza tukaganira ariko no munsi birabaye. Sans blague ndaryohewe cyane. Okay. Ni bone rero nshinja kuganiriza abandi bayibitengira turasubiye. Sawa nizere ko inyuma y'urubanza dufata programme tukaganira kuko hari indi programme ifise inyuma y'urubanza. Samis. Ubonye byabara. Neza kumenya no komisa. Sinzi ko abantu bose baragiye. Erega hewe nakubonye papa aguhagurukije n'ujya muhe neza numiwe mu bisanzwe. Nibaza ko ashobora gukina ya comedy kurya nyane twabivuganye utasarishe Kasha agerageje mugabo sinzi. Byamuhunga icana abonye ejo. Umuyiswa. Tegeza kumenya ikinyegeje nyuma y'iyo plutôt possible. urazi ingene yari yafye y'umuntu abonye aho muhagaze. Ash nimuhavugana we yaranje ngene bimubarire. Sha je no kurera ikese no muhende. Mukuri. Iriki rega ndamukunda. Numubwiza ukuri komsa umunsi azobona turi kumwe hazofu. Azobone ko ari bisanzwe azomenye ko ari je. Ash ramubarire. Sawa. Manga. Nakubutse. Ko muhamye. Reka ndabareke muvugana. Oya andi. Nimba mutari bwaheze, mugaheze turasubira. Oya. Baheje basi twize byato nawe biratera. Bite no. Sawa. Waryohe? Yego, ariko nyene niyanuye sana kubera narinze ko turonka akanya tukaganira. Batsi ko nzinduka ndugejo. Kandi kubona nasubu vuba urabizi. Ariko nyene nakubuze kubera ari kumwe n'ujya mugabo. Yego, tugire Kristo. Ano umunezero udasanzwe kuri uno munsi. Nkabona agomba bamenyesha ikintu kimwe. Turafise une bonne nouvelle pour vous. Je n'umufasoni wanje. Imana yaraduhezagiye. Kuko ari ubungenzi. Vuba cyane mugiye kwitwa papi na mami. Abandi batantine. Hanyuma n'umunezero udasanzwe bose. Ndabashimiye cyane mwese ukuntu mwatubaye hafi mu bihe twagiye turagira cy'ingorane cyo twabayemo. Nagomba kubabwira ikintu kimwe. Nshaka kubabwira ko ubu kuko ngiye kumufata nk'umwamikazi. Imana niyo yabikoze kugira ngo iyi nkuru muyimenye twese turi kumwe. Ariko amasaha ariko aragenda. Twashaka duce turaseze mu mwanya turagenda. Mwakoze cyane. Tugire Kristo. Adoya. Inyuma y'iyo nkuru ngo mugende. Oya ntibyokunda.
ahubwo harageze rero ko tunywa niba hazane tunywe twicare turyoherwa ego vrema Félicitations encore. Kuko ushaka kubaza nyine ndyohewe. Ndaryohewe gushika nawe. Rero wewe nzosha ndakuramutsa ejo. Kuko urusheje ubwenge uruhuke nzoca nzejo. N'ibyo vy'akazi nzakubaraba. Akaryoshe nigahora mu itama. Reka nanje tuce tujanirana nta kundi. Ego reka duce tujanira ni sawa turadepose. Afefe yamukunze papa ashaka kumufatana icyo bari ko nyene umugenzi wiwe ngo muri mu business ko muna yimubwiye kuva kera habura umenga ntavyumva abanzi ko iyo ashitse atawukurayo cena na prefer kumwereka ko ndida ko cyane mbere ko twaba abagenzi none usira ko ibyo bita kumuhenda kuko bizokunda wumva n'ukuntu ameze je mugabo ujya ndakubwira nimba unkunda ndakwemereye ko ibyo bintu nzobigufasha hamwe n'ibyakeneye Shairi fais-moi confiance papa ndamumaîtrise ndazi faiblesse yiwe ahiye sheri naje ndagufitiye confiance jewe ubu ndi prêt muri byose nawe ushaka mu mezi 3 je twaba tubirangije benshi kwanza urindire tubanze tubane ubwo rugamba ibindi bizoza bukebuke none ariko rero ndakubwira ujya ndashaka umubwire mu ncamake ukuntu utegekanya kugira ibyo bintu kuko ndumva bitoroshe shana jewe vraiment sindabibona neza n'ibireri sindicara hamwe ngo nteko umutwe mbona nyene bizogenda gusa nzokubwira aho uzogarukira mbega nyene ko waronsa ko kuza muri fete ubwo so weekend uzoza biragoye sinibaza ariko rero nzogusinyara vayo ukonza yego rero ndakubwira ndagiye aha ndacerewe kuko ngire nce njya kubitegura uraza ko nzinduka ngenda no gusezera sisezera ngomba nce ngenda uransezerera hanze genda reka naje baca asubireyo kubaraba yego usanga biranze n'ukuri mugabo n'abanyangira ntibateba hama merci beaucoup yego ugira urubanza rwiza sawa anakwiye ko nakwiye kunyuze kugira ngo ndasa neza Ujya mutatine wanyu ariko. ibyo ntiwagaba bana kuva kera ataje no hanze vrema yego hajya rero mu gukundana cari wa mbere ni famiye yose vrema yego Ndaboneka vuba. Hama ndakubaza. Ejo. Urabonye papa wawe ujya mu ntu yatwaye iruhande ya dada. shati sasa umanya kuvugana neza na dada sigana riketse yuko ari wa muhungu utashaka kumuboherako mwangirire kujyanye n'ibyo ashaka kumugirira asha muka dada ashawe se umwana ndamwizeye vrema azomwikura kwanduka Hawe papa wawe. Yo. Ibona ko ivyo bintu yobikora. Ningene watesetse kubera wagiye ku muntu utiyumva mutakunda. Nibwo warahatse. banaki Nukuri. Ariko shawe Imana ishimwe vrema. Imana ishimwe ubiko biratse. Ubu ni bye. ntabyo ndizera vrema ntabyo ndizera Ni bye. Ubu reka hado n'umwana mwiza vrema. Yo ado. Barindiriye. Yo. Ego ubundi mugabo hajyana ashaka indere yari namaza ko David uri hajya uzorama vrema nakabura turakuvuga Mais ça. ma fille Comment ça va? Ameze neza. wagenda rero ndari wawe Ego, merci. Sawa. sawa papa Kuri ngaha wenyine. mama yagiye kwako Eh. mugabo ngo ntateba kuko bajanye na tantine Okay. Basha, none Fred wamubonye gute? Tiyari mwe ko aca gutelefona kuko yari yansabye nimero zawe ntara gutelefona.
ya ntawe urantelefone amara we ari bisanzwe mugabo rero gapfa je nizere kuza mu mwanya wo kumenya amajama yaje tukaza mu nyuma yego byo byari byo mugabo jembo numengo ntibyari bikenewe kuko Fred je naramutohoje kabisa burya si umuhungu asanzwe umuhungu mwiza cyane n'umuhungu akunda gukora n'umuhungu atunze atuka n'umuhungu vema atagira amahina ibyo byose ndabyumva mugabo nanje iransaba umwanya kugira ngo ndamumenye nongere ndamwimve sivyo none mugabo je ndi suko atatuzogaye ibyo abari byo nanje nzovyibone ikibazo cyo nuko utazogaya n'ukuri bashura ati ikintu jewe ndinze nshima Allô? Ça? Ni sawa? Ni sawa na... Ejo? Ok, nta kibazo. Ejo dana après-midi nta programme nari mfise. Nta kibazo reka dufate ejo après-midi. Sawa. Uraza kunyandikira umbarira amasaha naho tuzohurira. Sawa, merci nawe. Niwe yarantelefone. Sinavuga ko ari Tracer. Ngereseye gose. Reka jewe sinawe gikoma saha gita. Ndi kubiye mu byanje rero. Nzimane. Aba bambwiye. Bigashimye. Ego Banira ngo yakabesha banira gukunda. Ubu n'ubutubo twaragaruze. Uratunze ariko kuko kake. Sawa. Ure washitse he? Ubu nyine byo mwanya nta nigishika. Tubonyere byo. Ubundi nawe nonari. Ubundi yariga hanya mugabo yariga twarindiri ariko cyangwa telefone yo kazi muhamagaye. Muragende hariho urgence. Ariko mugambwe bagiye dutera canyaruka. Asha bari zidatora ubwenge brema ko ni ryambere kuva tubanye. Mbonye ameze kujya. Asha ubu hoho rero kuva yumva ko mfise inda. Asha ngiye genda nyiyemete canke naganteruye. Nubwo nivyo da. Nukuri rero. Antuka asha ndashima brema. Sinzi ko bizobandanya. Bizobandanya vyizeye. Sha, byewe nivyo mama wanje. Ariko urati. Amakenga mfise. Ati amakenga sigara. Dada. Ibya dada nivyo bisigaye binteye ubwoba. None reka bya bintu byasubiriye. Nibwo none nje mwabibona. Sha, tena navyikitse. Ndi urumva sinatahuye ivyari byo mugana narabibonye. None ujya mu rwego yahagurukije no ushaka guhadata. Ngweko. Turaguye. Urumva. Dada mu mwanya niwe twako turavuga. Burya niwe yantebeje. Ngo ngwiki. Hewe ariko arambarije. Umugamba afise. Burya yaravye ngo asanga papa wiwe. Ati papa urabizi ko hashize adakurayo. Ati rero je ngoma ndamukina. Ati ubu ngoma ndamwereke ko byose bigenda neza. Ndamwereke ko atakibazo atangorana. Ndamwereke ko ndamukunda amwemeye hanyuma bazahingere ku munota wa nyuma. Cyo mutangaza. Je ndamushigikiye mugabo. Iyo ni mitwe rero yatoye agomba kimenyera. Agira kino mukino ugoye. Ukaje ndamushigikiye. Bige ntaye ndishwa. Ndishwa. Je ndamushigikiye. Mugabo cyo yo biherera. Biragoye kwera. Ariko je ndaje ndamwizeye mugabo. Ukuri? Basha je ndabasavye. Ejo nzomurondera. Ndamwicarike ndambure ko ivyo bintu bitaba hariko aragira. Nukurega basha je ndazikanyubaha. Usanga arahindutse. Sha urambabaje. Musaza. Kuhaje. Ene batahinduka mu byo bamuroze birimo. Yo hinduka. Bana wewe. Hef ngombwa ko ivyo. Kweri ivyo bindateye. Akenshi. Sha. Yetse mu kwitara ko abonye ko nawe mukiyereye. Mubwiresha. Agora umutwe cyane ugayase. Mubari yagenze vuba. Kare. Bayo basha. Jambona mama tinye mugita.
nagize ubwoba mbwa mu nyuma ndahwera agatwenga baciye mbona ko papa cese inyuma yiruka kugira tujya munsi harageze ahantu nyene ufite imbugita reka vyari bigeze kureba none baza kubimeze gute ubunye turubahana ubunye agenza buhoro ije kwikarisha ubunye nyene yaciye aturura reka nene abayigikoko umusaza nje baramurotse reka kivuga baje hakwezi kwahera reka kankikuye yashishura misi yose wamengo ni rasi wamengo ni regime ndiko naraseserewe Oui, allez. Mikunda rero kuza. Ntakundi basi, ntakundi. Ndababwira. Sawa. Rega donc bikunda kwaza. Byabaye birebire mu kazi numva rero ngo mubabaje bose. Apanga indi gahunda zo kuraba. Oya ntacyo akazi karagoye no kwanza